muri kano kanya tugeze mu mwanya wo kumva amajambo y'Imana. Turahaye kaze Pasiteri arongoye ububwiriza bwo mu Ruhagarika adushikirize ijambo ry'Imana. Ndabaramukije cyane mu izina rya Kristo umwami wacu. Ndanezerewe ku Imana ingejeje ku itarike no kuba imbere y'ishengero. Ndashimiye Imana cyane ko yabikoze, nihabwa icubahiro cishe. Kandi ndashimiye naba bampaye ijambo murongozi wacu. Imana shishikare kubaha imihezagiro myinshi. Umuntu aguhaye ijambo abagize neza cyane. Numvise bambarira ngo ni uvuga ijambo ry'Imana. Canumva ndanezerewe, Imana nishima. Shengero nkorera ryo ku Ruhagarika baramenye ko nzoba ndi no muri kino gikorane. Nejo ku mugoroba hari abo twari turi kumwe, baciye bantuma intasho nimuzakire. None rero ko bampaye ijambo, nagira ngo tuvugane ijambo ry'Imana. Akira Bibiliya turabe hariya mu cete Pawulo yandikiye Timoteyo, cete ca kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo. Turabe ku gice ca 4 dusome umurongo wa 11. Ndabona ko hariho abatarashikayo. None rero dusome. Luka gusa niwe twasigaranye. Hitana Mariko umuzane kuko angirira ikimazi mu gikorwa cy'ibango ryanje. Mana ishimwe. Mana data wa twese uri mu ijuru, nsubiye kugushimira kunyemereye umwanya mwiza nk'uyu. Wakoranije ubukwe budasanzwe kandi ugira ubugaburire ingaburo itigeze itekwa mu isi, ariko ni ijambo ritera ubugingo budashira. Mu ntege nke zanje nuko nzi birakunezera ngo nze guterura iyi sahani mpereze umugeni wawe. Ndi n'umwansi yama yipfuza kumenesha, ariko mbe hafi. Kandi kubw'ibyo yama yipfuza ko nokongera ko canke nkagabanya. Ndakwinginze ngo ntagire ikibanza na kimwe, ariko icyo ugomba kurira ishengero aba ari kinyemerera kuvuga mu izina rya Yesu Kristo. Amen. N'aya majambo dusomye Pawulo yandikiye uyu Timoteyo avuga ngo dukuramo iri jambo rivuga ngo kuba uw'ikimazi mu ibango ry'igikorwa ukorera Imana. Kuba uw'ikimazi mu ibango ry'igikorwa ukorera Imana. Mana ishimwe. Aha mu ishengero hari amabango menshi. Duhereye kuri bamwe baririmba, abo bafise ibango ryo kuririmba. Kandi muri abo baririmbye barimwe ababarongoye bafise ibango ryo kurongora korali. Harimwo abafise ibango ryo kuba abasenzi. Aha harimwo abafise ibango ryo kuba abajenama.
aha harimwo abafise ibango ryo kuvuga ubutumwa, na jewe nyene iryo bango murabona ko ririmwo. Bose umuntu wese mwibango ry'igikorwa akorera Imana. Amen. Abe uwikimazi. Niryo jambo tugira tuvugana. Kuba uwikimazi mwibango ry'igikorwa umuntu akorera Imana. Byumvikana ngo iyo hatabayeho uwikimazi harabaho uwutagira ikimazi. Ariko ube umuntu afise ikimazi mwibango ry'igikorwa ukorera Imana. Imana ishimwe. Bibiliya niyo yambariye abantu bagiye baraba abantu b'ikimazi mwibango ry'igikorwa bakorera Imana. Tuje hariya mu gitabo cyo guharura, abariho dusoma amajambo mu gice ca 14. Gice ca 14 dusome duhereye ku murongo wa 5. Gitabo cyo guharura igice ca 14 dusome duhereye ku murongo wa 5. Maze Mose na Aroni bikubitira hasi imbere y'ishengero ryose ry'Abisirayeli ryari rihakoraniye. Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune bari mu gitigiri c'abagiye gutata ico gihugu. Bitantamurira kw'impuzu zabo babarira ishengero ryose ry'Abisirayeli bati, igihugu twanyuragiyemwo tugitata ni igihugu ciza c'agahebuza. Uhoraho namba tumuhimbaye azotujana muri ico gihugu akiduhe, kandi ni igihugu gitemba amata n'ubuki. Mugabo ntimugararize Uhoraho kandi ntimutinye bene ico gihugu. Tuzobarya bwa mutsima icabakingira cabavuyeko, ariko tweho Uhoraho ari mu ruhande rwacu, ntaco bazotugira, ntaco mubatinya. Mana idufashe. Kuba uwikimazi mwibango ry'igikorwa ukorera Imana. Iki gihe hariho abantu batumwe bashika 12 baje gutata igihugu bamerewe n'Imana ko bazokibamwo. Baragenda baragitata bose. Abambere baraza bitangira imbere barashika. Muririmbyi wa 80 yarambariye ngo hariho abavuga inkurumbi y'igihugu c'Isiyoni, bahita bavuga inkurumbi. Ariko kuba uwikimazi mu gikorwa ukorera Imana haca haseruka Yosuwa na Kalebu. Basanga abakozi b'Imana bumvise amajambo yavuzwe n'aba batumye batoranije, bazanye inkurumbi bamaze kuyabarira ishengero rirandutse imitima, bariko bararira baca baratumviriza. Amen. Uhoraho namba tumuhimbaye, we yadutumye kuja kutata ico gihugu. Yatwemereye ko azokiduha nitwaba tumuhimbaye. Twagomba tubabarire ko inkuru z'abavuze uko bazivuze womenga niko zimeze, kuko ntibavyemeje neza, kuko bari bagomba kwemeza abantu ibyiza.
bataba baratumva igituma tudashigikira abo bantu. Uhoraho nta kintu na kimwe kimunanira. Nitwaba tumuhimbaye rero gihugu yatwemereye azokiduha. Nyabuna tubabwire tuzobajya bwa mutsima. Vuga muti amen. Abo baba abantu bariko barakora igikorwa cyabo mwibango ryo gukorera Imana arabikimazi. Amen. Amen. Wamenga amajambo y'abantu 10 yari kunesha mugaba bikimazi bahumuriza imitima. Amena. Urakwiriye kuba wikimazi mwibango ry'igikorwa cyawe aho abantu bariko barariruka bahumuriza ati Yesu ni nyishu. Amena. Baremesha abantu Mana nishimwe. Ka tubaze Bibiliya hariya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Byakozwe n'intumwa gice cya 9. Twumva icyo Bibiliya itubarira ku bantu babaye abikimazi mwibango ry'igikorwa cy'Imana. Igice cya 9 duhereye kuri uyu murongo wa 5. Dusome. Petero arikora ajana nabo, ashitseyo bamujana muri ya nzu yo hejuru. Abapfakazi bose bahagarara iruhande yiwe barira, berekana amapfundo y'imitamana Doruka yapfunditse akiri muri bo. Imana idufashe. Uwitwa Doruka yarafise igikorwa yakora cyo kubarira cy'utayeri. Muri icyo gikorwa agikora ari uwikimazi mwibango ry'igikorwa ciwe cyo gushona cyo kubarira. Abapfakazi bakaza batabariranye bamushikira agaca abapfundikira amapfundo akabashonera. Mana ishimwe. Hagera igihe arapfa. Bumva iyo nkuru ko yabibakorera atabatse amafaranga. Bumva iyo nkuru ko yabibakorera bakunze. Uwumvise iyo nkuru yarabikorewe ntibari bose baratumiraniye. Mugabo wabyumva kuko yagiriwe neza yarafise umuntu ari mwibango akorera Imana neza. Baca batangura kwerekana ibikorwa byakozwe. Baravuga ati Doruka ntapfa, niyo rakwiriye kuvaho, none nzosubira kuronka hehe umfundikira ipfundo ry'umutamana wanje. Mu marira menshi umukozi w'Imana Petero acarashika. Yesu nashimwe. Muri ayo marira atabandanya kubarira abantu baramubisa ajaho Doruka ari. Mwemu w'Imana afise ubushobozi aba muri we. Afata Doruka aramuhagurutsa, acarahaguruka, acaramusohokana. Babandi bose baravuga ati turabonye wa muntu mwibango ry'igikorwa cy'Imana agarutse. Bashima Imana. Amena. Amen. Mwibango ry'igikorwa cyawe ukorera Imana muri iyi minsi uruwikimazi. Hariho bose rukabavuga inkuru nziza kuri wewe. Hariho boza nabo bokumva ati uyu muntu arimutse aha iwacu bakarira. Mana idufashe kuba uwikimazi mwibango ry'igikorwa ukorera Imana. Kuba uwikimazi hagati y'ikorari, kuba uwikimazi hagati mu basenzi, kuba uwikimazi hagati mu ishengero mwibango ry'icyo gikorwa cyawe. Imana ishimwe. Turavye aha mu gitabo ca Daniyeli igice ca 2
Gitabo cha Daniyeli igice cha kabiri niho tugira dusome. Kuri uyu murongo wa 24. Igice cha kabiri ku murongo wa 24. Dusome ijambo ry'Imana. Nuko Daniyeli yinjira kwa Ariyoki, uwo umwami yari yageze kugeseza abanyabwenge b'i Babuloni. Aramubwira ati, ntugeseze abanyabwenge b'i Babuloni, enda nshikiriza umwami ndamumenyeshe uko bisobanurwa. Imana nishimwe. Daniyeli aba uw'ikimazi mw'ibango ry'igikorwa ciwe, no mu gihe abanyabwenge bose bari gupfa. Amen. Uyo Daniyeli yabaye uw'ikimazi kukubera hari ahantu yarazi yama apfukama gatatu ku munsi. Iyo Mana bavugana yizi, agenda avugana nayo, aseruka abanyabwenge bose bari gupfa, baca barakira. Vuga muti amen. Amen. Kuba uw'ikimazi no kuba agomba gupfa, ugatabara n'abafashe intumbero atariyo, ukigisha abantu ukabereka inzira y'ubwami bw'Imana. Kuba uw'ikimazi mw'ibango ry'igikorwa ukorera Imana. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Daniyeli mu kubironka yabanje kugiranira ubumwe n'Imana, kandi Daniyeli ntiyavyize uwo munsi gusa, yari yarabibayemwe no mu buzima butari bwiza. Mu gihe cy'ubuhungiro cyo gufatwa mpiri, akama ariko arasenga gatatu, hanyuma yumva itangazo. Aravuga ati, none niki kibaye? Hakuko hafatwa itegeko ry'ikibiririraho, abantu bose bitwa abanyabwenge bapfe. Daniyeli atafata ingingo, tanga iminsi tuzoze gusobanurira umwami. Amena. Yizigiye ko ari uw'ikimazi mw'ibango ry'igikorwa c'Imana. Ayo Mana yarazi ko bama bavugana. Aravuga ati, nuno munsi nangirambarira. Haleluya. Haleluya. None uyu munsi hari icyo Imana iza kukubarira, kuko mwama muvugana uri uw'ikimazi mw'ibango ry'igikorwa cayo. Reka muri ubu bukwe budasanzwe ntitwapfuye kuza gusa, mugabo twaje duvise icyo turondera. Muri uko kukirondera, banza wishire ku munzane, wumva ati mw'ibango ry'igikorwa canje nukuri ndiko ndakorera Imana, ndi uw'ikimazi. Imana idufashe. Imana idufashe. Nyene umwigisha akomeye araho yamaze kukwereka kuri uw'ikimazi cyangwa utari uw'ikimazi. Imana idufashe. Imana idufashe. Iyo umuntu atabaye uw'ikimazi aba abaye umuhombe, kuko muri ubwo buhombe hari ikintu aba abuze. Iyo agize icyo abura rero, mu gishingo cy'uko aremesha, acavuga inkuru mbi. Imana idufashe. Imana idufashe. Yemwe abavuga inkuru mbi y'igihugu, ibyo mwita Jeho mpisemwo
reka twongere turabe icyo Bibiliya tubarira hariya mu gitabo cy'abacamanza. Ubuhombe bukomeye ku batabaye abantu b'ikimazi, abo bantu batabaye abantu b'ikimazi mu ibango ry'igikorwa cyabo bakorera Imana. Reka turabe mu gitabo cy'abacamanza igice cya ndwi dusome ku murongo wa 3. Dusome havuga ngo none genda ubitangaze abantu babyumve, ati umuntu wese afise akoba atinya natahe ave kuri uyu musozi Gileyadi. Nuko hataha abantu 22,000, hasigara 10,000. Mana idufashe. Icyo cyari igihe cya Gideyoni. Imana imwemerera ko agiye gutabara, akazotabaruka, ihanga ry'Imana rikagira amahoro. Muri icyo gihe Imana imubarira gutangaza itangazo ry'abasirikare bazojana ku rugamba. Haca haboneka 30,000. Mana idufashe. Baraho 32,000, Gideyoni n'amaso yiwe akavuga ati urugamba rwagenze neza. Mugabo kuko batarabi ikimazi mu ibango ry'igikorwa cyabo, bari batumiriwe n'Imana. Imana iraraba imubarira Gideyoni ati tangaza itangazo, umuntu wese afise akoba atahe. Haca hataha 20,000. 22. Mbe Gideyoni babantu yarabona ko arabi ikimazi, mbega byabaye byo? Harashiriwe abantu batumiwe bakaba arabi ikimazi. Mana idufashe. Abanyabwoba buno munsi bashobora gutaga kiza kubw'ubwoba, ariko uyu munsi hari umara ubwoba. Ni Yesu yaserutse mu gihe cyari kidasanzwe. Mana ishimwe, aremesha akoresheje ubushobozi bw'intumwa. Arababarira ati naho ibihe byahindutse, genda kurindirira Yerusalemu. Ntiyigeze ababarira igihe bazomara. Bariko bararindira batazi igihe bazomara. Batangura kumva inzara irabarembeje, batangura kugira ubwoba bwo gupfa. Batunganya ibyo bari baranze gutunganya. Babaye beza, ubushobozi buramanuka. Vuga muti amen. Amen. Mbega wowe woba komanda bakaguha 32,000, hagaca hataha 22,000. Wo kwiyumva intege. Imana ntiyabirekeye aho, irasubirira mubari atumviriza. Nubu bari ciyumvira yuko bakiri benshi bazogwana. Subira rero ubanjanire ku mugezi. Haleluya. Amen. 10,000 byose bisigaye, Imana ibatereza inyota rimwe atanumwe avuyemo. 10,000 byose kugira ngo bagirire inyota rimwe. Aha harimo abo babanyotewe n'abandi bo batanyotewe. Aha bo ducisha ahantu tuza kunywa amazi ari wotayirenganya ati jewe ntayo nshaka. Mana idufashe. None harimo 10,000. Eka mugabo batabanyotererwa rimwe. Mana idufashe. Hanyuma muri abo abatabaye mu ibango ryabo bahagaze nk'uko Imana igomba, batabayanywa bashize ibigwanishwa hasi. Hariho abantu bariko barasenga, hariho abantu turiko turajana, barabaye mu murongo w'abashize ibigwanishwa hasi. Ariko uyu munsi ndakubarira nti nube uwikimazi mu ibango ry'igikorwa cawe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Kuko Imana iri kumwe natwe.
yama yipfuza gukora ibyiza. Dusubire hariya muri ca gitabo cyo guharura, turabe mu gice ca 13 ku murongo wa 32. 13 ku murongo wa 32. Babarira Abisirayeli inkuru z'agacavutu z'ico gihugu batase, bati igihugu twanyuragiyemwo tugitata ni igihugu kimiragura abantu baho, kandi abantu bose twahabonye n'abagabo barebare cyane, kandi twabonye y'ibigatanya ari bo Banaki bakomotse ku bigatanya nyene. Ku ruhande rwacu twabonye ko bameze ko nk'inzige nabo, kandi bakaba babona ko ariko tumeze. Tumaruke ku murongo wa 14. Ishengero ryose riraturikisha riraboroga iryo joro, abantu bararira. Mana idufashe. Abantu batabaye abahagaze neza mu ibango ry'igikorwa bakorera Imana, ngo baba bikimazi, barariza ishengero. Amen. Hariho abantu bariza ishengero, hariho abantu bariza abaririmbyi, hariho abantu bariza abasenzi, ariko nagira ndakubarire, Imana ibateguriye igihano, ariko nibihana Imana irabaharira. Imana nishimwe. Imana ibateguriye igihano bavuga inkuru mbi, bakariza ikoraniro ry'Imana, ariko nibihana Imana irabaharira. Niko Imana imeze. Ndabira Yesu ari ku musaraba, kwisaha umuntu atari gushobora, ari kumwe n'umusuma, ari bambiwe ibyaha. Umusuma arahumuka aramubara ati jewe ndiko ndiba, n'abakora ibyaha barabikora bazi ibyagezwe, naho ndiko ndiba narumva ko wowe ukiza ugatabara. None rero ndakubonye nk'umwami uvuye ku musaraba ugenda kuganza, niwashika mu bwami bwawe Yesu uzunyibuke. Yesu aca yibuka uwo adaharuye inkoni yakubiswe, adaharuye urugori rw'amahwa yambaye, adaharuye ingene bamukoreye umusaraba, aramubarira ati uyu munsi nyene turabana muri paradiso. Amena. Amena. Imana yateguye ibihano by'abantu bose babagararije, mugabo abihanye batabaharirwa. Imana idufashe. Imana idufashe. Kandi muri abo bantu hariho abantu bama bariko baragendana umuvumo. Muri uwo muvumo ibikorwa byose bakora bakabikora biyizigiye ko ari abana b'Imana, ariko ibyo bakora byose kuko atarabikimazi mu ibango ry'igikorwa cyabo, Imana nta muhezagira ibaha. Reka turabaha muri iki gitabo ca Maraki. Muri iki gitabo ca Maraki ubuhombe bukomeye cyane nibwo turiko turavugana, bw'abantu batabaye abikimazi mu ibango ry'igikorwa cyabo cyo gukorera Imana. Imana idufashe. Muri iki gice ca 3 niho tugira dusome duhereye ku murongo w'7. Bibiliya ivuga ngo uhereye mu bihe by'abasogokuruza muhora mukebya mugata amabwirizwa yanje, ntimuyitondere, nimungaruke ko nanjye nzobagarukako.
niko Uhoraho nyen'ingabo agize. Yamara baravuga bati twogaruka mu buryo ki? Mbega umuntu yogunga Imana? Ariko mwebwe mwarangunze. Yamara muravuga muti twakugunze ibiki? Mwangunze ikigira 10 n'amashikanwa, wa muvumo murawuvumwe, kuko ihanga byose uko mungana mwangunze. Imana idutabare, Imana idutabare. Bibiliya yambarira ijambo numva rirakomeye ko abantu bagenda n'imivumo, kandi iyo mivumo bakayigenda numenga naco bitwaye, bakinjira mu ngoro y'Imana imbokoboko. Musi wose wewe winjiye mu rusengero ukinjira atashikanwa, kuko Imana ivuze ikivuze ibigibitiye ububasha bwose bwo kugira ngo umuntu atungane. Muntu wese yinjiye mu rusengero akinjira atashikanwa ari ku mupfumo. Mbega Bibiliya niko imbariye? Wumvise ariko imbariye? Hana musi winjiye mu rusengero atashikanwa uri ku mupfumo. Wasize ibiharage, wasize ibigori, wasize imyumbati. Bibiliya yambariye ngo mu gihe cya kera bajyana imbwija, ifu gushikanira Imana. Mugabo uyu munsi ajyana kubarira ngo hari cyariho imbabazi zikuraho umuvumo. Byonashikana ubu ugasanga wajaha mu rusengero atashikanwa ufise. Imana idufashe. Imana yanyigishije aya majambo yuko umuntu yinjira mu rusengero imbokoboko aba ari ku muvumo mu 93. Icyo gihe nariko ndasenga mu masengesho ari ikintu nari nifuza ku Mana. Hanyuma rero ndavuga ati sinze mbarigwe n'umuntu wo muri iyi ntara anzaniye ubuhanuzi. Imana idufashe. Igihe runaka ncambona umuntu avuye mu gihugu ca Kongo ataraza arampamagara amvuga izina ntamuzi. Imana idufashe. Amen. Ndamubaza nti none wewe uri kuramvuga izina uranze? Ati ndi n'uwantumye. Amen. Atambarira ati inzu yiwanyu irabisha umuryango ahanaka, kandi mwene wanyu ameze ukunuku, muvukana n'abantu aba iruhande yiwanyu, amubanyi wanyu abaguca, kandi umuryango wiwe urabaha. Iyo muvuye imuhira uri kuraja ku rusengero, Imana idufashe, uja bukakuza ukaduga ukunuku. Ndavuga ati ngira ndonke inyishu rero. Amen. 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 Mugabo acambarira ngumviriza, mbere yuko uronka inyishu wewe uri ku muvumo. Iyo ugiye mu rusengero wama winjira ntutanga ishikanwa, inoti itavunje ntiyitanga. Erega bimwe narindindiriye by'umugisha numva biratanguye guhinduka. Amarara atanguye kudobangana. Ndavuga ati none mbega ndabigenza nte? Ntindagowe mu mutima. Acarambarira ngo uwantumye ambariye ngo uvuze ngo mbega ndabigenza nte ngo ndagowe. Cyane kubita hasi. Ati Imana yo mu ijuru ningirira ikigongwe. Mana nishimwe, Mana nishimwe, Mana nishimwe. Muri agenda y'Imana yari yateguye ko uyu munsi niri jambo ryovugwa abantu bagenda ku muvumo. Uyu munsi hariho ububasha, hariho ububasha, hariho ububasha buva mu ijuru. Kandi Yesu ndamushima yabuhaye abigishwa atabusigira intumwa. Ababarira ati icyo muzohambura cyose kizohamburuka. Vuga muti amen. 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 Uyu munsi birakwiriye ko tuba abantu bikimaze mu ibango ry'igikorwa dukorera Imana. Imana idufashe. Hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice cya mbere ku murongo wa 41 ndahabona amajambo, reka tuyavugane duce dusozera. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana 1 ku murongo wa 48 havuga ngo Natanayeli aramubaza ati wamenyeye hehe? Yesu aramwishura ati Filipo
ataraguhamagara aho wari munsi y'umusukoni, nakubonye. Imana yacu iradukunda, Imana yacu iradukunda. Twicaye ubu utari uw'ikimazi mu ibango ry'igikorwa cy'Imana, Yesu yamaze kumubona. Natanayeli yari yicaye munsi y'icyo giti, wewe yari yiyumvira ko Yesu atamubona, kandi uwo Yesu ntiyamubona, Natanayeli ntiyamubona, mugabo Yesu yaramubona, kandi Yesu yari kure aho Natanayeli yari. Amushikiriye acamora ati, Natanayeli. Nawe ataravuga ati, none wewe wamenyeye hehe? Hari uwiyumvira ko Yesu atamuzi. Iyo agikigira 10, iyo yinjira mu rusengero imbokoboko, uyu munsi Yesu aragomba kukukura ku mupfumu. Arakuzi. Ubu w'ikimazi useruke nka Daniyeli, ubu w'ikimazi useruke nka Yosuwa na Kalebu, ubu w'ikimazi umere nka Doruka mu gihe cya none. Wa murima ukabona ntibunguka, none umuntu ari ku muvumbo yorokunguka, yosarura. Wa mucuruza ukaguma mu buhombe, uri ku muvumo. Igikorwa cyose ukoze kuko uri ku muvumo, ariko Yesu, amena, ndamwumva arakunda abantu bose bamwemera. Afatiye ingingo kuri uyu musuma, ntiyigeze amubarira ngo jewe ndiko ndazira ibyaha byawe, ariko amubarira ati uyu munsi nyene turabana muri paradizo. Imana nishimwe, Imana nishimwe. Nta muntu yumva agenda ku muvumo muri iyi minsi kabavuga ati jewe ndagomba ngo uyu munsi ngende nanje mbaye uw'ikimazi. Imana nishimwe. Mwibango ry'igikorwa nkorera Imana. Yesu yakubonye nkuko yabonye Natanayeli, arakuzi n'iyi saha. Nagira ndaguha umwanya mutoya wiyumvire, mbega ndi uw'ikimazi mwibango ry'igikorwa nkorera Imana? Nanje noseruka rukambye, abanyabwenge bagomba gupfa nka Daniyeli, nkaza kubaza ibyananiye ab'inyama n'amaraso mu ijuru bakabimbarira. Mbega nanje nofasha abantu bagowe nanje mu gihe nk'icyo Doruka yakozemwo? Raba kuri uw'ikimazi mwibango ry'igikorwa cawe. Mesi yose goba baramaze winjira mu rusengero, kinjira atashikanwa ujanye Bibiliya niyo yambariye, kandi ni ijambo ry'Imana. Abo bantu bari ku muvumo. Abarya ikigira 10, abo bantu bari ku muvumo. Ariko Yesu yakoreye neza wa musuma, yiteguye kugukura ku muvumo ugira umugisha. Amen, amen. Naya majambo Yesu yampaye kuri aya masaha y'uyu mugoroba. Baza umutima wawe, wongere wiyumvire. Aha kantu hakuberekeza inama y'Imana ikurondera ko ubugingo bwawe bwokira. Uwiyumvise ko yotabagwa akava ku muvumo akaba uw'ikimazi mwibango ry'igikorwa cy'Imana, hagurikiraho oya muhagaze, haguruka. Ati ubaye uwa mbere ati genda gomba ngo mbukimazi. Haguruka, hagurukiraho muri. Ati igihe usengero narabaye umuntu yo bwa wundi ninjira yatamerezwe, nicyo gituma ibyo ngora byose mbona ndi ku muvumo. Kaze rero, kaze bakozi b'Imana, bafata igikorwa cyabo cyo Yesu yemeye yuko bazoboha, cyo baboshe kikaboha, cyo babohoye kikabohoka. Ubu w'ikimazi muri iyi minsi mwibango ry'igikorwa cy'Imana. Kaze, kaze. Yesu abikorera ubuntu, nicyo gituma yabiteguye utabizi, nanje ntabizi, mugabo yagombye ngo uyu munsi bikoreke. Kaze, kaze. Bakozi b'Imana bagusengere, bakozi b'Imana bakurambike ku biganza. Uyu munsi byahora byitwa umuvumo, uyu munsi byahora byitwa ibituma utaronka amahoro, utaronka umugisha. Kaze birengane. Yesu aragufitiye ikibanza cyiza.
umuririmbyi yavuze ngo mu ngoro haracyari icicaro, rengana nawe uhagaze ushike wisuke mu maraso ya Yesu Kristo. Amena. Yesu aguhindukirire nk'uko yahindukiriye umusuma, akubarira aterega uyu munsi ndaguhaye ikibanza, yamubariye ati uyu munsi turabana muri paradiso. Reka nsabe mutama wacu bashike hano basengere aba bantu umuvumo baveko. Mana data wa twese ushoboye byose uri mu ijuru,